Cuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije kuva kwigenekerezo rya 9 mu kakaro umwaka w'2024 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye imugina mu ntara ya Cibitoke yaratanguye urugendo ruzomushikana mu ntara zose zigize Burundi mu ntumbero yo gusanga ku kivi ugwaruka na cane abanyeshure bari mu buruhuko no kubatera intege mu migambi itandukanye y'iterambere bariko bararangura. Turabahaye ikaze mu kiganiro cuno munsi aho tubashikana rero mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Muramvya na Kayanza aho Sebarundi yifatikanije n'ugwaruka rw'abanyeshure basanzwe bari mu buruhuko muri kino gihe eka mbere n'abe n'igihugu mu bikorwa byo guca imikobeko mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa inkukura agendera imigambi itandukanye y'ugwaruka aranugurura mbere n'inyubakwa zitandukanye. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 9 mu kakaro umwaka w'2024 niho rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye mu ntara ya Cibitoke yatangura icese urwo rugendo ku civugo kivuga kiti gwaruka kerebuke dukore dushikane Uburundi ku mbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Ugwaruka rwo mu ntara ya Cibitoke rukaba rwari rwasidukanye n'iyonka ku mutumba wa Muyange muri komine ya Mugina kwakira umugenzi wago umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye bakaba bamusanganije ibikorwa byo guca imikobeko aho abene igihugu bashize amatongo hamwe kugira ngo bazogire umurima w'akarorero kuri uwo mutumba. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yavuze ko kubungabunga isi ndimwa ari igikorwa ca buri muntu wese. Kurima rero twararimye wa murima kandi Imana iraduhezagira. Aha naho turi mu biki umurima turiko turawuzigama umurima Imana yaduhaye. Ubu turiko turawubungabunga. Kare imvura mama yavugwa ngaha karuhukira ya mu mwonga. Mugaca mwidodomba ngo imvura yantwaye ibiterwa. None y'amazi yo biteye ngaya turayazibiye uno munsi. Ikironde babwira ibanga ryavyo. Imvura iguye amazi azoherera ngaha ayava haruguru. Ayavaho hepfo naherere mu musege wo hepfo. Hanyuma cyagendera nyengetera bukebuke. Sinzi ko mwabonye ngaha turiko turimba. Mwabonye ko habomvye munsi. Nimwibaze rero ubingene hagiye kubomba. Nukuvuga amazi agenda bukebuke aritonda. Nkubu imvura ikazotasura ayandi y'imvura iheruka akigereze ku metero zitarenga 10. Iyo iguye iciyasangaho gushikaho hazosigara habomvye imyaka yose. Aha ni ahera imyaka 10 twoca imiserege. Hariho ibanga ryo guca imiserege ganaryo nyene. Kuko hariho abaca imiserege bagaca basigazaho umuvuca. Mu bisale twashaka yuko atamuvo uzokwigera usubira gushika mu mwonga. Amazi yose agwa ku mitumba yose agendera nyengetera ikugira dukingire vya biterwa dufise mu mwonga kandi nayo mazi tuyabungabunge kuko muzoza mubona amasoko aba menshi. Iki nico gikorwa turiko turakora dushaka igihugu cose hajya duha tuza tumva ngo imisozi yabomaguritse ngo inzo zatwawe bidazosubira kuba. Ibi rero turabitegura nibi turiko turakora ntimava ngo muriko mukora ubusa. Aha turiko dukingira iriya mirima mubona mu mwonga turiko turayikingira. None rero dusaba jeje intwaro ubu nakuvuga ngo agaserege k'imetero 10 zunguriza umusozi wose haba umuserege umwe ku buryo umuvuda sosubira kuronka huca. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye abene igihugu na cane ugwaruka kwamiza ku muzirikanyi ibyiza Imana yakoreye abarundi akabasaba kutigerana gato barekura iciza bafashe ariko nyabona bakamishe umutahe kama Imana yahaye Uburundi. Ibi byiza byose Imana yaduhaye dutegerezwa kubikamisha. Erega Imana itanga umutahe. Hariho ngaha mu gwaruka bamavuga ngo ntibagira umutahe. Ngo ntimugira umutahe kandi Imana yarabahaye umutahe. Oho, ico rero ni kimwe bita kumanuza.
imana iraguha nawe ukayimanuza. Umutahe wa mbere imana yaduhaye ni iyi si nziza, aka kayaga keza, iki gihugu ciza. Imana igira kabiri n'ubwo bwenge imana yaguhaye, umutahe ugira kabiri. Umutahe ugira gatatu nizo nkomezi wewe nyene imana yaguhaye. Umutahe ugira kane ni ibi rero turimwo, kugira itunga kama duhingura. Uwatwigishije atwigishije n'abatwigisha amahera atatwigishije ingere tuyarondera, kuko ayo mahera niyo yaducikishije ibinebwe ngo nkore kwa naka. Ayaguhemba we wayakura he? None ayakura we niwo yakura. Nico maze iminsi ndiko ndigisha umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi. Ukazobuzi yuko uzaye ubuzima bwawe mu minwe wundi mugabo, uzumenye ko utaragira umwidegemvyo we nta kwikukira uragira. None rero twigira inama y'ingene dushaka kwikukira mu bijanye n'ubutunzi. Sebarundi akaba yasavye abaraho bose na cane cane ugwaruka gukora bihishusho y'ingene Uburundi buzoba bumeze mu mwaka w'2040 muri yambona kazoza igihugu cihaye. Agasaba ugwaruka rw'abanyeshure gushira imbere ivyo bazokora barangije amashure kugira ngo bitunganirize akazi, bahe akazi n'abandi. Akaba kandi yabasavye gushira imbere urukundo. Basogokuru kera bararinda, babanyugamba bafatanye munda, inyama ikararira nayo amatuma akayamira, zamuzinga zigatitima, urugamba rukarema, amena inzira mu bisaka, amanywa tumita mu birenge, bariko bategura imbere ngo habe kubera ubutwari Avuye aho Sebarundi akaba yaragendeye hariko harubakwa ikigo co kugwiza ubworozi bw'inkwavu ku buhinga bwa kijambere, Centre Nestor Cunicole, ngaho nyene ku mutumba wa Muyange. Ikigo kiriko kirubakwa n'ugwaruka ruva mu ntara zitandukanye z'igihugu, bakavuga ko biteze kuzoronka inkwavu zirenga 8,600 buri mezi abiri. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaraganiriye n'ubwo gwaruka abereka ingene boza baratunganya neza imigambi, bakirinda ubunebwe no kuzerinze. Nende nimwishyuye ntegeza ko mutunzi. Icubaza kivuga uti ntegeza ko mutunzi. Nta musoma ayigira tunga. Hari uriba barose muri yarindi ngo darose mutaye ndabiheba. Urazora urose ivyagusa ugobuja korodera ivyagusa. Rero ushaka gutunga rero uramenya uti shagushira kuri iki katero tango birabikwiye. Ntibe nigisha bijene yuko uri kuri guteza kuraba uti jewe shaka gushika kuki muga ntuvuye ngo twe nanaka wewe akoze tuchitanga guteka umutwe n'iki terambere ricariza mugabo nitwishinga ngo nzosaba bane bama ntihagire zo kwivura iterambere ariko zosaba. Ku kibazo bamubajije kijanye no kuronka amasoko yo gushoreramwo inkwavu, akaba yabishuye ko bazobanza kuraba ko bitunganije neza ku buryo izo bosabwa zose boshobora kuzitanga. Ati nta ngorane nimwe bogira y'isoko. Yabibukije ko kera nk'ibizinu canke inkwavu atawavyitaho, ariko ngo ubu usanga ari vyo bahurumbira. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yaciye agendera umwigeme Divine Irambona wo ku mutumba Cibitoke muri komine ya Rugombo, aho we nabo bakorana bafise ihinguriro bise Trans Eco rihingura ibitekezo bubahirije ibidukikije, bakabihingura mu bitumbatumba vy'igitoke. Yarabateye intege mu bikorwa bariko barakora byo kwiteza imbere, nabo bakamushimira ku kugene abitaho. Turashimiye n'umukuru w'igihugu yashoboye kutugendera, turanezerewe cyane kwiteka byaduteye intege ko yemera ivyo turiko turakora kandi abona ko turiko turakora mu bijanye na objective de hub.
muri iryo shirahamwe rero bakaba batuye Sebarundi umwitwarariko wuko bakenera gukarisha ubuhinga mu bindi bihugu kugira ngo banonosore neza gukora ivyo bitekezo bakabikora neza gusumba. Ubwo rugendo bise Kahavane Inkebuzo nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarubandanije muri komine ya Gihanga y'intara ya Bubanza ahari ihinguriro ry'ugwaruka BMC rihingura ingwa zo kwandikisha rikaba rifise ubushobozi bwo guhingura amakarato 200 y'ingwa ku munsi imwe irimwo ingwa 120 bakazishora ku mashure atandukanye yo mu gihugu. Akaba yasozereye uwo munsi atera intege ugwaruka gorora inkoko zo gufungura bakaba banabundikiriza n'amagi ku buhinga bwa kijambere aho bita kwiranda. Aho akaba yasabye abajejwe intwaro kwama baronsa ugwaruka amatongo kugira ngo barangure imigambi yabo y'iterambere. Umusi ugira kabiri w'urwo rugendo umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yazindukiye ku mutumba Bukinga muri komine Musigati intara ya Bubanza aha bene gihugu isinzi na cane ugwaruka basidukanye n'iyonka kwakira Sebarundi kugira ngo basangire ikivi n'ikiyago mu guca imikobeko kuri uyo mutumba. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yibukije ko Imana yahaye isinzi z'u Burundi ari naco gituma babwirizwa kuyibungabunga. Yarabatekereye kandi impanuro zitari nke zijanye no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu kugira ngo kizobone gushika kuri yambona kazoza y'u Burundi bwifashe n'u Burundi buteye imbere. Ishusho y'u Burundi mu 2040 irya shusho ntimwifate minenegwe. Umwe wese ari ngaha navuga ati mbega mu mwaka wa 2040 nzoba ameze gute? Vuga uti mu mwaka wa 2040 jewe bazovuga gute? Nzoba namaziki ubwo nariteye nkarisama. Dutangure turitera uno munsi. Gwaruka tangura mutere iryo buye uno munsi hanyuma muri same. Hanyuma namwe mukuze ni musigizina mukora utuntu abana bazovuga ngo aha hasiganaka. Nukuvuga rero kuva uno munsi dufata urugendo rugana mu 2040 rurimwe amakorosi rurimwe hanyerera mugabo hanyerera haduga dutegereza kuvumiriya tukagira inkomezi tukaduha gushika tuhashike umwe wese rero ahashike. Ntimuzavuye ngo leta izoza kwakorera ibintu Musigati. Abarundi twebwe abanyamusigati twese turi kumwe tuzobikora. Mugabo ntimuzavuye ngo leta gwizoza kudukorera. Mumenye ko namwe bwe mufise uruhara runini cyane. Mwebwe mwagwarukamwe imisi yose mufate nka nkama ibiteza imbere igihugu abari ivyo mukoreramwo. Ni burimwe n'ubworozi aho muvyumve neza ubutare guhingura ubutare no guhingura ivyo nyene twiyimburiye agaca haba igisata c'ingenzi. Hanyuma rero nico gisata c'ubwonko. Ubwonko kubukoresha rero hajya avango guteka umutwe uwo mutwe ukavamwe ikintu giteza imbere umuntu. Kuri uyo mutumba nyene umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye agendera ugwaruka ruhingura amavuta avuye mu bihoke amavuta asanzwe ahurumbirwa cane muri kino gihe. Avuye aho Sebarundi akaba yarishikiye ku mugwa mukuru wa Bubanza aho yagendeye ugwaruka rukora ibijanye n'utugenegene nko gucapa ugushira ibicapo ku mazu n'ibindi. Aranagendera kandi ugwaruka ruhurikiye mu ishiramwe ryo gusokoreza imishatsi abakenyezi n'abigeme. Iyo migambi yose rero ngo ikaba ishigikiwe n'umugambi Paeje. Aho hose rero akaba yagenda arabatera intege anabereka ingene bokora neza gusumba kugira ngo bongereze umwimbu. Muhamashi nayadi ubemwe arabikwiye mongere Muhamashi hey Muhamashi yemwe arayakwiye mongere Muhamashi
Urugendo inkebuzo rwo kuri uyo munsi mu ntara ya Bubanza nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye akaba yarurangirije muri komine ya Rugazi aho yuguruye yongera ashikiriza icese amazi meza aca ku mitumba ishika kuri 5 ngaho nyene muri iyo komine ya Rugazi. Umugambi waranguwe mu ntumbero ya Sebarundi yo gupfunyiriza urugendo abene gihugu mu gihe dusanzwe tuzi ko amazi meza ari isoko ry'amagara meza. Mu myaka yahera ntawarazi ko ngaha hoshitse amazi twariyumvira iyo tuzoyakura tukahabura. Nawe numwana araba muti none azova kundubura shike ngaha gute? Ubu rero murabonye ko bishoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Tukiriho turavuga yuko dukeneye ku mitumba yose ironka amazi ironka amatara. Ngaha ndabizi yuko mwavuga mutaho tuzoshikirwa dutevye kwe sivyo, ariko ikintu cyose kirafise umwanya wacu. Ntagire umuntu n'umwe azokwigira yihebura kugira ngo Burundi tuvuye ko duteye imbere, nuko ata muntu n'umwe azoba ahantu adashobora gushikirwa n'imodoka. Amabarabara ategereza kubaho, hategereza kuba hari ubuzima kugira bubeho, nuko amagara y'abantu aba ameze neza. Kugira rero ukingira amagara y'abantu nuko twonywa amazi meza. Uvoma mu mugazo ntushaka kuvuga ko wanyoye amazi meza, ahubwo uvoma ayagutera ingwara. Perezida wacu neva n'umujama w'abajene akora iby'ubutwari neva n'umujama w'abajene. Perezida wacu neva n'umujama w'abajene akora iby'ubutwari neva n'umujama w'abajene. N'umujama w'abajene nibyo n'umujama w'abajene koko. Sinari bwabona umuntu yitaho kwaruka ukuruganiriza mu kugwiyegereza no mu kugwizera. Ku munsi ugira gatatu w'urwo rugendo hakaba hari ku munsi wa 4 igenekerezo rya 11 mu Kakaro, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye yaragendeye intara ya Bujumbura aho yifatikanije n'abene gihugu bo muri komine ya Mukike mu bikorwa byo guca imikobeko ku mutumba wa Mayuyu mu ntumbero yo kugwanya inkukura kugira ngo imvura niyagwa uburyohe bw'isi ndimwa ntibuzorangirire mu myonga. Sebarundi ati ni ngombwa ko isi isubizwa akanovera kugira ngo tugwize umwimbu. Ugwaruka ruri mu mashure akaba nago yarusabye kurondera ibyo bakora bahereye ku korora ibitungwa bito bito. Yarakeje abanyamukike ku murindi w'iterambere bagezeko. Sinaje kwabwira byinshi ndazi ko murabumva kare kuko nabibonye umuvuduko muri ko mu iterambere urateye ubwoba. Nkora ndabataga ko nakarorero shimire cyane musitantero uyu mumukomera amashi kabisa n'umurongozi w'ukuri azi abantu biwe, azi n'ingene abafasha kuva mu bukene. Ndabushimira cyane ko yaratumye iyi komine imenyekana. Kera mu ma statistique ari mu Burundi bari bazi ko ari komine nkene ikenye cyane, none ubu ni komine iteye imbere. No kuvuga iyi iriko yerekana ko iterambere rishoboka. Aha munyamukike yogenda nko mu Ruyigi yoshobora kubashingira intahati ngira ndabwiza ukuri iterambere rirashoboka ukoresheje yisi nyene Imana yaduhaye. Kandi murambwira abandi bo mu zindi ntara baze baragira ingendo shure, barabe nk'ingene muri ko mu Cimiserege ngaha, barabe ingene kera inka zari muri ubu bunyovu none ubu muzitungira mu nzu zikaca zikamwa amata menshi. Mukabwira muti twarungutse kuri iki, genda namwe mugira uko mubizogenda uko. Shimire cyane imvukira zo ngaha. Nibaza yuko imvukira zo ngaha ziri mu mvukira zikorera ikomine yabo neza cyane. Mwikomera amashi. Mwarabimbwiye ingene ari mwe mwateye intege abene gihugu bakorora. Ubu
musigaye mwororera mu mazu inka kuko mufise zimwe nziza. Ndibuka igihe mwambwira ngo mutereka ishinge ngo kugira inka zanyu zirishe, inka zigishinge nta mata zizana. Ubu mwaramaze kubibona. Nico ituma nashaka kukengurukira cyane zimvukira n'izindi mvukira z'ahandi bakwiye kuvyigiraho. Barabafashije mu kuronka imbuto, barabafasha mu kuronka inka nziza za kijambere kugira ngo mushobore namwe kugira inka nziza. Ngaho nyene imukike umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaragenzuye imirima itandukanye y'ingano, ibiraya n'ubwishaza iteye kuri uyo mutumba wa Mayuyu. Abene gihugu bakaba baharangurira imigambi y'uburimyi mu ntumbero gusahiriza ubutunzi bw'iyo komine biciye mu gutanga amakori. Sebarundi akaba yafashe akaryo ko kuyaga na bamwe mu bene gihugu bo ngaho nyene arabaha intumbero mu bijanye no kwiteza imbere. Evariste Ndayishimiye turi kumwe twese birashoboka, Imana iduhagarikiye turi kumwe naho twitambika imbere. Imbero yiwe no gushika no Burundi kure, tumutegabira tubwire aduha umurongo avuze rimwe tuve gatanu. Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye turi kumwe twese birashoboka, Imana iduhagarikiye turi kumwe naho twitambika imbere. Avuye imukike umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye ibiro bishasha vya komine ya Mugongomanga. Inyubakwa iteye igomwe yubatswe ku buhinga bw'igorofa igeretse rimwe. Buramatari wa Bujumbura akaba yamenyesheje ko inyubakwa ya kera yari isanzwe iri iruhande y'isoko, aho wayobegwa abaje mu isoko canka abaje kwitura musitanteri. Ati rero iyo nyubakwa ije hageze. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye agashima rero intambwe abanyamugongomanga bageze ko mu iterambere. Akaba rero yashimangiye avuga ko gushobora kwiyubakira ivyo biro vya musitanteri ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko imbona kazoza 2040 n'2060 atankeka ko izoshikwako. Iyo turiko turavuga imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040, Burundi buteye imbere mu 2060, abenshi bavyumva nk'umugani. Mugabo mwene ibi nivyo karorero, kuko nko mu 2005 uwari yaravuze ati mu 2024 muzaba mufise inyubako ya komine igeretse, hari wari kuvyumva nk'umugani. Mugaraba murabishitseko. Iyi mwubatse muri uwo mwaka wa 2024 ni kimenyetso yuko Uburundi tuvuye hasi tugenda tugana Uburundi igihugu c'amata n'ubuki nk'uko Imana yakidusezeraniye. Kugira mwubake inyubakwa vyerekana ko mwashoye hama komine naronka amatagisi. None mwashora ivyo mutagira. Ivyo vyerekana ko ari umwimbu. Ibi ni kimenyetso cuko Mugongomanga itanguye kuba ikomine yifashe. Aha nico bita kwikura kwa gasuzuguro, kuko kera ntiwashobora kuronka inyubakwa nk'iyi itubatswe n'abanyamahanga. Aha rero akanagateka turiko turiha twerekana ko dushoboye, tutari babandi bazokwama bafashwa. Turarima tukorera kijambere akavura kama kubera turongowe n'umuvyeyi mwiza yemera Imana nayo igaheza igira ivyiyumviro vyiwe. Uburundi nibutera imbere ko turezwe n'umuvyeyi mwiza General Major Evariste Ndayishimiye. Uburundi nibutera imbere duhangariza umuvyeyi mwiza General Major Evariste Ndayishimiye mu kurasa igihugu ciza gitemba amata n'ubuki. Reka tumuhaye tuvuga duti yoho tuzoramutse General Major yari icyubahiro Evariste.
ngaho nyene muri komine ya Mugongomanga umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye ihoteli y'akarorero igeretse rimwe yubatswe n'umukenyezi w'imvukira iyo komine nyene asanzwe aba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nayo mu ntara ya Muramvya ku mutumba Remera zone Shombo muri komine ya Muramvya yaragendeye iyororero ry'inkwavu ry'umushinga mateka Jean Claude Nimubona yatowe muri yo ntara nyene ya Muramvya, akaba yemereye umukuru w'igihugu ko yihaye ihangiro ryo guteza imbere aho avuka. Abavuka ntara ba Muramvya bakaba baciye bagabira Sebarundi inka 3 n'ivyimburwa bitandukanye. Afashe ijambo nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yarashimye ko abene gihugu bose bari ku kivi mu runani muri kino gihe kugira ngo bagwanye inzara n'ubukene. Tugize urunani nta kinanirana. Mwarafashe isuka aho naciye hose mbona imirima mwarasoromye, ubu ibintu bimeze neza. Ubu rero no kubandanya umurego kugira ngo dutere yindi ntambwe. Nico ituma mubona tuguma turondera imigambi rega iterambere n'amayeri. Nababwiye ko ari urugamba rwo kurwanya ubukene. Ubukene ni umwasi mubi. Ngaha hari umugenzi w'umukene gayemwe y'ubukene. Hari umugenzi w'ubukene yoba hari. Twese twungurunani rero turwanye ubwo bukene. Rero duca tugira amayeri. Twagize amayeri turavuga tuti Imana yaduhaye umutahe. Tuti dukamisha umutahe. Kandi bimeze neza, twaratanguye isi Imana yaduhaye n'ubwenge Imana yaduhaye n'inkomezi Imana yaduhaye byose twatanguye kubikoresha. Bukeye bwaho ubwo rugendo rw'umukuru w'igihugu bise inkebuzo rwabandanirije ngaho nyene mu ntara ya Muramvya. Sebarundi akaba yabanje kugendera ishiramwe ry'ugwaruka rihingura ibirato, amasakoshi, inkofero n'ibindi, imbere yuko aja kwifatikanya n'ugwaruka ruri mu buruhuko n'abene gihugu mu guca imikobeko ku mutumba Bugarama mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa. Ku mutumba Gatebe naho yaragendeye ishiramwe ririma rikongera rikorora kijambere. Ku mutumba wa Gweteto muri komine Bukeye naho yaragenzuye umurima w'ingano uteye igomwe, aranagendera n'indi migambi itandukanye y'ugwaruka irangurirwa ngaho nyene muri komine ya Bukeye. Urugendo inkebuzo mu ntara ya Muramvya akaba yarurangirije ku mutumba Nyambo aho yuguruye urugomero rwo kuvomera imirima. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaboneyeho akaryo ko guhimiriza abene gihugu gukingira ibidukikije na cane cane amasoko y'amazi ibituma umwimbu wongerekana. Umwe wese amenye ko aha yaje kwishure kandi yaje no kwarondera umutahe. Mugerageze hamwe nk'inyuma y'umwaka uvuga uti ni igiki nakuyeho werekana abandi. Nukuvuga yuko iyo uhembwe utegeza kwikata na dukeyi gushika ushika no base ku kibuguru c'ingurube, hanyuma iyo ngurube nayo izokuvyarira gushika uzo umukozi wiwawe nawe gushika aho habana nakazi abandi buke rega no kugene bitagora. Je nabandi babwira icatumye gusa dusamara nibijya bintu badushizemwo byo kuguma turabana ribi mu gihugu kandi twese rimwe, nivyo vyatumye igihugu kidatera imbere. Ubu rero nico twanguma ndababwira twitwararike kwiterambere, tureke kuraba umugenzawe s'umwasi kuko muri ko murarabana ntaco mukora mugenzawe, ahubwo mutekana imitwe ico mwokora, hanyuma umwese akabe ati ntegerezwa kwiyunguruza mve ngahandi kandi dukora ibikorwa uharura ubona si bya bindi ngo ndahembwa oya. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasozereye urugendo inkebuzo rwo kuri uyo munsi imuhanga mu ntara ya Kayanza aho we n'umutambukanyi wiwe abene gihugu isinzi bari basidukanye niyo nka baje kubasanganiriza ugweze n'impundu.
mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Vasito Ndayishimiye yazindukiye ku mutumba wa Kinga muri komine n'intara ya Kanza aho yifatikanije n'ugwaruka rw'abanyeshure bari mu buruhuko n'abene gihugu naho nyene mu gikorwa cyo guca imikobeko yo kugwanya inkukura. Yarabakeje ku murindi bariko mwiterambere ati birakwiye ko abarundi bavavanura burundu no kuzera inze ati uburundi burashobora gutera imbere mu mwanya muto biciye mu butunzi kama busanzwe bufise. Akaba yaboneyeho n'akaryo kugukebura yongera agabisha abanywa ibiyoga biyayura umutwe ibigabanya umurindi n'inguvu mwiterambere narijya abarundi bariko baragana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere. Banyumba kubi muri ngaha genda mutangure muvuge muti jewe iwanje mu nzu 10 ndongoye nta mbundege nkeneye abantu b'abagabo zirya nzoga muri ko muri yicisha mbengo ni saporo hajya mukazobona dufasha ingingo ntimugire ngo zivuye hagufi iyumvira abantu mwiyahura mubona mbe murazi yuko burya ushobora gusaga n'uburozi buriko buraza kugira ngo bya bindi bya 2040 ntitubirye mwe ntimurabona abagabo babaye tabane none tuzokora gute turi bamagonya gihe tutagira inguvu aha turiko turiga ingingo dutegeza gufata ntidushaka kwemera yuko abene gihugu bapfa turorera kandi je kuva naruka inzoka z'amawisiki zaja mu mahoteli akomeye mu bare bukomeye ntivyaja mu mihana je ncaruka niko vyari bimeze none twemere abene gihugu bapfe turorera ukunyene biyahure turabavyeyi sishaka kuvyemera kandi aha ndavuze je navuze ntabura amatari yiyemera yovuga ati je inzoka ndayasi waje hanyuma tuze turabe urubanza bazomucira vuze uti abana banje ntibapfe ukabakingira hari urubanza nociribwa erega hari ico bita juge à ce qui est juste bon naho tategeko riba ryabivuze ukavuga uti ibintu bishoboka hanyuma mu nyuma tugashinga amategeko mugari dushaka kuvuga ngo tuze rushinga amategeko abantu bahonye urumva umudadaza we yironkeye amahera yiwe aritahiye mbe abantu bahonye wewe azosubira kuronka abakiriya bahehe bapfuye reka naho nyene n'ukutamenye ejo birababaje twebwe rero tubanze twiteko ibikorwa dukore hamwe ata muntu numwe asigara dakoze. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Vasito Ndayishimiye akaba kandi anegura abashaka gusubiza inyuma igihugu haba abajya ibiturire abasesagura itunga rusangi n'abatarangura neza amabanga bajejwe. Turakwiye indongozi zitaryajyanya tuguma ahubwo twese hamwe tukungura unani ikibazo kije turayitorera umuti twese turi kumwe. Je neco itongo ndababwira nti je hari gihe nsubiza amaso inyuma nkaririra Burundi. Uravye akantu gato y'umugazo ushobora kuvomera hegitari 30 none rya baraje kajeke nayo ari kuvomera hangana gute indya zari kuva zingana gute none rabingere turiko ducumukura turondera yandi mahera yo gusubira kubaka yariwe n'abantu kandi b'abarundi twotera imbere gute dufise abantu nkabo twese rico ituma ruguhinduka dukorere igihugu cyacu tugikorere tukore hamwe tuzosanga erega nimwe abamushaka gutunga muzotunga muga vyose bizova he mu bikorwa tuzoba turiko turakora nta muntu numwe atazotunga muga ingorane ucuvuga ngo shaka gutunga uyu munsi nyene uyu munsi nirabikubwiye utegerezwa gukora gushika ushikira iryo tunga ntimurire rero ngo ntimurarishikira. Mu gisagara ca Kayanza nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarishikiye gutera intege ugwaruka ruriko rurarangura imigambi itandukanye y'iterambere aho yagendeye abahurikiye muri koperative turashoboye ikora ibirato abo bajene arabubahura abereka icanzo ababera karorero mu burimi n'ubworozi yemwe. Akaba kandi yaragendeye ishiramwe Eden Business Center rigisha rikongera rigahingura impuzu Sebarundi akaba yarakeje ubwo gwaruka ku kugene bashigikira iterambere ry'igihugu. Ku
ku munsi w'Imana umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yarifadikanije n'abakristu bo mu bwibutsamana bw'igipolisi bwitiriwe Mikaeli Mweranda Ingozi mu nkuka ya misa yo kuri uyo munsi w'Imana yisunze ivyanditswe vyeranda. Umwibutsamana mu gipolisi Abe Colonel Desire Niyonzima akaba yaribukije abakristu igihe Yezu yarungika abigishwa biwe babiri kwigisha ubutumwa bwiza, akaba yaciye amenyesha ko igitigiri kabiri cerekana ugukomera mu bumwe. Ngo narijya ubugirigiri bugira babiri, yasavye abakristu gushingira intaho ukuri, gushira Imana imbere muri vyose na hose, gusabikanya ubutumwa bw'Imana no kubukomeza. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye nawe mu ndamutso ku bakristu akaba yarabaciriye ku mayange ibikorwa ariko ararangura mu rugendo yise inkebuzo kugwaruka arimwo mu gihugu cose mu gutera intege ugwaruka ruri mu buruhuko n'abariko bararangura imigambi y'iterambere. Imana araduhaye umurima mwiza, umurima usa n'umwe wa Edeni. Ubu rero hasigaye ko tuwuhingura tukongera tukawuzigama. Nico rero tumaze ku iminsi no ngaha tugaca dukeburana tuvuga tuti ntidusubire kuza turidodomba ari twere byavuyeko. Niyo abari shetani yaduhaye ubunebwe idusamaza, dusaba Imana idukureko uwo mugwanizi iyo shetani kugira ngo twese dukanure tubone ivyiza Imana yaduhaye hanyuma duheze tubivyaze umusaruro. None turakengurike cyane abasaserdoti muduherereza inkuka y'imisa mudusabira kugira ngo igihugu cacu kibe igihugu kitagira umwiheburo. Ibibura bizokwamaho kandi n'Imana irabireka bikaba kugira ngo irabe umutima wacu yuko ushobora kwicisha bugufi, ku mutima wacu ushobora kumva Imana. Sebarundi akaba yarabatekereye n'izindi impanuro zitandukanye zitari nke. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.